Areka ndabashimire kandi ndabahe ikaze mwese barundi namwe barundi kazi mukurikira amakuru n'ibiganiro dubashikiriza kumubonesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Ndabahe ikaze rero mu makuru yacu n'amakuru menshi cyane agira aze kubashikirizwa muri iki gitondo. Mwe barundi namwe barundi kazi rero ndabahaye mwaramutse, abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye. Niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mu banywanyi mukurikira amakuru n'ibiganiro tubashikiriza kumbonesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Ndabaye kaze rero dore ingingo nkuru amakuru yacu agira shimikire ko muri iki gitondo turanyarukira mu Burundi turaza kunyarukira nyene mu bivugwa muri politike. Murabizi ko mu minsi heze umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reveriyano Ndikuriyo amagara ye atari yifashe neza ndetse yaje no kujanwa mu bitaro muri Kenya kuvurirwayo. Amakuru rero twaronkejwe n'amasoko yacu twari twohereje ngaho muri Kenya yatoreraga ko nyene ngo yoba amagara ye atifashe neza, ngo kuba yarahemaga nyene ngo yahemaga mu buryo budasanzwe. Nyuma yaho rero twaje guhabwa amakuru n'abegera mu mukuru w'igihugu nyene cyangwa se abegereye umukuru w'igihugu batubarira ko ngo ubu ngubu ngo Reveriyano Ndikuriyo yaba yamaze gusezera kw'isi y'abazima ndetse ngo yoba yaramaze kwitaba Imana. Amasoko yacu yabandanyije akutohoza amakuru baza kutubarira ko nyuma yaho Reveriyano Ndikuriyo ngo amagara ye atifashe neza ndetse yaje kujanwa mu bitaro by'i Dubai iyo hirya mu Barabu. Nyuma yaho nubundi twaje kumva amakuru atubarira ko ngo ata muntu numwe akizi aho uyu munyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD yoba aherereye, haba abamwegera cyangwa se abo mu muryango iwe. Ngo bagishika i Dubai baciye bambugwa amatelefone. Ikindi kandi ngo mu bitaro aho yaragwariye mu cumba yarimwo nta muntu numwe yari yemewe kwinjiramwo. Haje rero gusohoka amakuru avuga ko ngo yoba atakiriko, gusa muri politike ngo atakintu bigeze babivuga ko ndetse ngo bari barahishe iby'urupfu rwe. Abarundi bakomeje bitotomba batunga gatoki Evariste Ndayishimiye ngo kuba adatangaza ko Reveriyano Ndikuriyo yoba yarapfuye. Gusa nyuma yaho rero amasoko yacu yaje gutahoza amakuru atubarira ko ngo kuri ubu Reveriyano Ndikuriyo yoba amagara yongeye kuba mazima ngo ameze neza aho ngaho agwariye mu bitaro byo muri Dubai nyene iyo hirya mu Barabu. Amakuru rero tugira tubagarukire ko ntago tuzavuga nyene uburyo bavuga ko yoba yarapfuye canke se byagenze gute. Tuje kubandanya amakuru ameza atya. Nyuma yuko rero Reveriyano Ndikuriyo avuye mu bitaro kuri ubu ngubu murabizi neza ko hari amakuru menshi yavugaga ko yoba yarahawe ishano n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ariwe Angeline Ndayishimiye. Hari nandi masoko yacu yadutoreje amakuru atubarira ko ngo mubegera Hussein Rajab yatubareye ko ngo Hussein Rajab ndetse n'umutambukanyi we ngo ari bo boba ngo barahaye ishano uyu munyamabanga nyene mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reveriyano Ndikuriyo. Si ivyo gusa kuko twaje no kunyarukira mubegera mu banyapolitike batandukanye mu Burundi. Amasoko yacu adutohereza amakuru batubarira ko ngo haba Reveriyano Evariste Ndayishimiye yoba ndakugarika ndetse ariwe Gervais Ndirakobuca nyene muramuzi, ndetse ngo na Prime Niyongabo batutsi bagenda Hussein Rajab ngo boba aribo bari bagambaniye uyu munyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD kugira ngo bazomusubirire. Ati rero impamvu yo gushaka kumusubirira yari iyihe? Murabizi ko hagati yiwe na perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye batameranye neza. Evariste Ndayishimiye yama yitotomba avuga ko uyu munyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD ashobora kuzomusubirira, ariko mwamwe murabona amakuru menshi ku mbuga ngurukana bumenyi bagaruka ko umwe abwira undi ngo ntuzosubirira, undi nawe ngo ntusumvye. Emwe injyandero zari zose ari naho rero byaje kuva bavuga ko ngo yoba nyene yaramugambaniye kugira ngo haboneke uzomusubirira. Hari nandi makuru rero amasoko yacu menshi yari yatohoje atubarira ko ngo
uzosubirira uyu munyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD yamaze kuboneka ari we Hussein Rajab, ndetse ngo hari n'uruyeri rukomeye cyane ko Hussein Rajab yoba agiye kugaruka mu gihugu ciwe c'amavuko nyuma y'uko ngo yari yizeye ko uyu munyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD yamaze gupfa. Kuri ubu rero amasoko yacu twatohorejwe, amakuru nyene yadutohoreje mubegereye uyu munyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD ari we Reverien Ndikuriyo. Amasoko yacu nyine yayabariye ko kuri ubu ngubu amakuru dufise nuko Reverien Ndikuriyo yavuye mu gacerere, akaba ashize amakuru hanze atakujya umunwa, avuga abari bamuhaye ishano ngo bashaka kapfa. Mubo yadonze agatoki harimo umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye, ngo niwe yoba yarihishe inyuma y'urupfu rw'uyu munyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD. Hari amakuru nyene twatohorejwe n'amasoko yacu ngo umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD ngo yari yahawe ishano n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Angeline Ndayishimiye, ngo haba hari mu birori bari bagiyemwo, hanyuma byo kwimenyereza nyene bariko baratoza urwaruka rw'umugambwe CNDD FDD ari rwo rw'imbonerakure, ngo bariko bararutoza mu bijanye n'igisoda ndetse no kurinda umutekano mu Burundi mu bice bitandukanye. Murabizi ko uyu rwaruka nyene rw'umugambwe CNDD FDD ruzwi nk'imbonerakure rwama rurakizura ijoro n'amanywa ngo kugira bacungere umutekano w'abanyagihugu. Rero muri ivyo birori bari bagiyemo, ngo hari amakuru twatohorejwe n'amasoko yacu ngo umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Angeline Ndayishimiye ngo hoba hari umuvinyu yoba yarahaye uyu munyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD, ngo awumuha nyene awushizemo ishano. Kuri ubu rero Reverien Ndikuriyo nyuma y'uko avuye mu bitaro aciye ava mu gacerere, atangaje ko yoba yari yahawe ishano n'urugo rwa Evariste Ndayishimiye ari we mukuru w'igihugu cy'u Burundi nyene. Amasoko yacu rero mu makuru yahawe nayo ngayo nyene abarirwa ko Evariste Ndayishimiye ngo ari we yari yabariye umutambukanyi we ko ngo bagomba guha ishano uyu munyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD agasezera ku buzima. Injyane rero zari zose mu mugambwe CNDD FDD nyuma y'ukumva urupfu rw'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD. Gusa kuri ubu ngubu ivyishimo ni byose baratwenga abo mu mugambwe CNDD FDD bishimira ko umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD yoba yagarutse mu buzima. Gusa ku rundi ruhande ishavu riraniga kuri Evariste Ndayishimiye ndetse nabo bavadekanyije kuyobora Uburundi, harimo Gervais Ndirakobuca ndetse n'abandi banyapolitike bakomeye ngo kuba nyene uyu munyamabanga yongeye gutora agatege. Ibindi rero tugiye kugaruka ko mu makuru yacu turaza kunyarukira n'ubundi mu Burundi, tuze kubarira ko kuri ubu ngubu nyene hari amakuru twaronkejwe n'amasoko yacu mubegereye mu banyapolitike mu Burundi. Biravuga ko kuri uyu muhingamo kuri uyu wa kane ariho nyene Gervais Ndirakobuca yafata rutemikirere imushikana i Dar es Salaam, aho rero ngo ahasanzwe hazobera inama. N'amakuru nyene twatojwe n'amasoko yacu. Iyo nama nyene ngo ikazoba kwigenekerezo ry'umunani ukwezi kwa kabiri umwaka w'2025. Amasoko rero twatorejwe nyene amakuru twatorejwe n'amasoko yacu atubura ko ngo imbere yuko afata urugendo yamenyesheje ko uyu nyene Gervais Ndirakobuca yamenyesheje ko ahanini ngo iyo nama izokwihweza ibibazo ngo biri mu karere ka Afrika y'ubuseruko, cane ingwano ngo iri mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Gervais Ndirakobuca rero yabitangaje avuga ko ngo ari inama ifise akamaro gakomeye cyane mu bihugu ngo muri ibi bihe nyene ngo yoshika ku ngingo yo gushobora ngo guhagarika iyo ntambara iri mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, kubera yuko idahagaze ngo ifise ingaruka zikomeye cyane no ku bihugu bibanye nk'igihugu c'u Burundi ngo kidasigaye inyuma. Uyu rero uyu munyanyene Gervais Ndirakobuca nyuma nyene yo gufata rutema ikirere yerekeza iyo hirya nyene i Dar es Salaam ho muri Tanzania muri iyo nama, ivyo nivyo yabanje gushikiriza abarundi n'abarundikazi.
Turaza rero n'ubundi kuraba amakuru ariko aravugwa ndetse no muri Republika nyene iharanira intwaro rusange ya Kongo, turabe ukungene byifashe muri Kongo, umutekano watosekaye n'ubundi nk'ibisanzwe. Umugwi wa M23 uzindukiye mu ngwano ngaha mu ntara ya Ituri. Biravuga ko abasoda 10 b'abarundi bamaze kwasiga agatwe muri iki gitondo, sibo bonyene kuko ngo hari nabandi bashika 25 bafashe matekwa bajanwa mu gisoda c'umuhari wa M23. Turaza kubiva idonido. Murabizi neza ko mu minsi iheze umugwi wa M23 wari wafashe umuji wa Goma, sibyo gusa ko wari wafashe n'ikibuga c'indege ca Goma, ndetse umuvugizi wa M23 mu bya gisoda ari we Lieutenant Colonel Wiringoma yari yatangaje ko nyuma yaho ngo bazoca bayerekeza Kinshasa, bagaca bafata umugi wa Kinshasa ngo bagakura ku butegetsi bwa Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, uko bivanye no kuba ngo atakintu na kimwe kizima yo bariko arakorera abanyekongo. By'umwihariko rero uyu mugwi wa M23 ugwanira abanyekongo b'abatutsi bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bari mu ntara ya Kivu y'Amajaruguru. Bakaba rero ari abanyekongo, bakaba basaba Kongo bahabwa uburenganzira mu gihugu cabo c'amavuko ngo bakoya kwitwa impunzi. Muyandi makuru rero turaza kuraba nyene ukungene ingwano zihagaze. Umubwiye n'ubundi rero uwurongoye uyu mugwi wa M23 yaba Sultani Makenga ndetse ari nawe abari ku rugamba rw'imirwano, nawe avuga ko batazokwigira bahagarara. Siwe gusa uko na Colonel Nanga uhagarariye AFC ndetse igihuro rya AFC nyene n'umugwi wa M23 yabisiguye neza mu kiganiro yagiranye n'abamenyesha makuru bacu twari twohereje ngaho muri Republika iharanira intwaro rusange ya Kongo, aho yababariye ko ngo ubu ngubu umugwi wa M23 wamaze gushavura ndetse ngo uzohirika ubutegetsi bwa Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Mu mwaka waheze hari amakuru twaronkejwe n'amasoko yacu muri Kongo atuburira ko Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo iyo bashaka guhindura itegeko nshinga rya Republika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Abakurikiranira hafi iby'urugamba rubera muri Republika iharanira intwaro rusange ya Kongo ndetse n'abanyapolitike ngaha muri Afrika, ngaha mu karere k'ibiyaga binini, bavuga ko rero ivyo byose Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo byo gushaka guhindura itegeko nshinga ry'igihugu ngo yobagira akomeze arongore Republika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Gusa abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo harimo nka Moise Katumbi yavuze ko bitazohira uyu mugabo kubashaka nyene ngo guhindura itegeko nshinga rya Republika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Bavuga ko ngo kuba itegeko nshinga rya Republika iharanira intwaro rusange ya Kongo ryahindurwa atakintu na kimwe byofasha abanyagihugu b'abanyekongo. Ndetse Moise Katumbi yanavuze ko ikibazo atari itegeko nshinga rya Republika iharanira intwaro rusange ya Kongo, ko ahubwo ikibazo nyamukuru ngo coba ari perezida w'iki gihugu. Uyu Moise Katumbi yatanze akarorero ku bandi babanjirije uyu mugabo ari we nyene Tshisekedi. Moise Katumbi yatanze akarorero nko kuri nk'abandi abayobozi batandukanye bayoboye Republika iharanira intwaro rusange ya Kongo, harimo Mobutu Sese Seko, hakazamo Joseph Kabila ndetse n'abandi batandukanye bayoboye Republika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Yavugaga kuba nyene abangaba bose barayoboye igihugu cya Kongo batarigeze bahindura itegeko nshinga ataco byatwaye Kongo, ko ahubwo batwaraga Kongo neza. Rero Moise Katumbi avuga ko kuba Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo ashaka ngo guhindura itegeko nshinga atari yo ngingo nkuru ikwiye gukorwa muri Kongo, ko ahubwo ngo agomba gushaka umutekano usesuye w'abanyekongo ndetse n'igihugu muri rusange. Rero mu makuru yacu ku buryo bw'idonido n'ubundi reka turabe ku ngingo ijyanye no kungene mu mugambwe CNDD-FDD cyo byifashe. Umugambwe CNDD-FDD kuri ubu ngubu n'iteka n'umunezero ntangere, ibyishimo ni byose, bariko baravyina intsinzi bivanye no kuba nyene umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD ngo yoba yongeye gutora agatege. Umugambwe CNDD-FDD baremera cyane uyu munyamabanga Reverien Ndekuriyo, gusa ku rundi ruhande ntabwo abanyapolitike bamwiyumvira, bavuga ko ngo yazohava asubirira umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye
gusa ubu ngubu yavuye mu gacerere yatangaje ko kuba amagara ye ngo atari yifashe neza byavanye no kuba ngo yari yahawe ishano n'urugo rwa Evariste Ndayishimiye. Kuri ubu umutambukanyi wa Reveriyano Ndikuriyo agatwenge aranezerewe cyane kuko nyene umugabo wiwe yongeye gutora agatege. Reka rero tusoreze amakuru muri Kongo nyene kuri ivyo bijanye n'intambara iriko irabera mu buseruko bw'ico gihugu, aho rero twari turabarira ko abasoda batari bake mu Burundi mu ntara ya Uvira ndetse na Ituri haramukiye ingwano zidasanzwe. No kuvuga ko abasoda batari bake mu Burundi bahasize agatwe, abandi bafashe matekwa. Si bo bonyene rero kuko urugamba rubera mu buseruko bw'ico gihugu rurateye ubwoba, ndetse n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi ibyaramuteye ubwoba, ndetse anatangaza ko ngo iyi ntambara yo muri Kongo izohava iba iy'akarere kose, ndetse ngo n'igihugu cy'u Burundi kidasigaye inyuma. Kuri ubu rero uyu umunyamabanga n'ubundi umukuru w'umuganga CNDD-FDD ntiyemeraga ko Evariste Ndayishimiye yakohereza abasoda mu gihugu ca Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo, ari nabyo byatumye rero injyane zaduka hagati ye rero nabo hadikanyije kurongora Uburundi. Gusa kuri ubu rero muri Kongo n'ubundi ngwano zirabandanya, gusa inama yo bigiye kubera i Dar es Salaam ho muri Tanzania ngo barabe kungene umutekano wogaruka muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. Reka rero dusozerere hano mwese mwari mudukurikiye mu makuru n'ibiganiro tubashikiriza ku munesha kuri mukunda cyane ya Isange TV. Niteka n'umunezero ntangere byo kubandanya tubana namwe mu makuru n'ibiganiro tubashikiriza. Bo rero wowe utarakanda sabone canke partage, reka ndakwibutse ucufite ko kugira uzura bo wambere kubona amakuru n'ibiganiro tugushikiriza ku munesha kuri mukunda cyane ya Isange TV. Reka rero ntera kamo abari ngaha Bujumbura, abari Karusi, Bubanza, Gitega, Muramvya, Makamba, Bujumbura, Rugombo, Rumonge, ndetse n'abandi bari mu bindi bice bitandukanye bigize igihugu cyacu cy'u Burundi, niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe. Reka bashimire rero mwe mwanywanyi mudukurikira, mukomeze kugira ibihe byiza. Amakuru yacu nagasaga turakomeza tubakorera amatohoza ku makuru yo kungene umunyamabanga mukuru w'umuganga CNDD-FDD yo bameze mu gihugu ciwe c'amavuko c'u Burundi. Ine bagiye